Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene so Ntakarutimana Eric. Turashimiye Imana mushobora byose yabanye natwe mu ndwi iheze, kandi Imana ishimwe ko iduhaye gutangura n'ino ndwi amahoro. Imana ihabwa icyubahiro kandi kubw'ijambo ryayo yaduhaye tuzoganira ko nk'uko bisanzwe. Abasanzwe bakurikira runo rubuga barabizi, turarubwira ijambo tuganira ko buri ndwi abakozi b'Imana batandukanye bakarivuga ko, kandi turashimiye n'abumviriza ama-audio dutanga akagira icyo abafashije. Imana yacu nishimwe cyane. Nuko rero dufite ijambo muri ino ndwi tuganira ko dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 ku murongo w'9 n'uw'10. Turasoma indanzi y'amajambo havuga ngo Pawulo aja i Korinto, umwami Yesu amwiyerekerayo. Ku murongo w'9 havuga ngo maze umwami Yesu abarira Pawulo mu ijoro nko mu nzozi ati, ntutinye ariko uvuge woye gucereza, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu azogutera ngo akugirire nabi, kuko mfise abantu benshi muri iki gisagara. Amara y'umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Imana nishimwe. Uyu Pawulo Imana imwiyerekera i Korinto. Pawulo n'umwe Imana yahamagara ari mu bantu bariko barondera abemera izina rya Kristo. Yarabarondera kugira ngo abagirire nabi, kubwo ishengero ry'Abayuda bari bafashe ingingo yo kwica abantu bose bakurikira Yesu, kuko Yesu Kristo yaramaze gukugwa muri bo, yamaze guduga mu ijuru. Yesu Kristo amaze kwicwa n'Abayuda n'abahereji n'abatware, bari bazi yuko ivya Yesu bihagaze, ivya Yesu birangiye. Ariko Yesu Kristo asezera intumwa ziwe, arababwira yuko azobarungikira umwetsa. Yesu Kristo amaze kuduga mu ijuru, ishengero ryaciye ritangura rikoreshwa na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera bakorera muri iryo hagati. Mpwemu Yera akoresha intumwa, ibitangaza n'ibitangaro nk'ivyo Yesu Kristo yakoze. Hanyuma rero haba umugambi ukurondera abemera iryo zina rya Yesu Kristo. Pawulo nawe yarimwo mu barondera intumwa za Yesu, bazipfunga, bazikubita, bazica, bazigirira nabi. Hanyuma rero uyu ariko agenda aje Damasiko agiye kurondera abandi bofatwa. Yesu Kristo aramwiyereka, aramuhwikira ari mu nzira. Yesu Kristo amaze kumwiyereka amubwira icyo akwiye gukora. Pawulo ava ngaho yabaye umukozi w'Imana, cyatanga gukorera Imana. Rero ngaha turabona bamaze kuva i Yerusalemu bashika mu bisagara bihakikuje. Tubona bageze mu gisagara cyitwa i Korinto. Rero ageze ngaha mu gisagara cy'i Korinto, turabona ko yagiye mu masinagoga atandukanye aganira n'Abayuda abemeza ivya Yesu Kristo. Abayuda bamwe baranga baravyanka, hanyuma aca ngo ababwira yuko ahindukiriye abanyamahanga, agiye kubwira ubutumwa abanyamahanga. Aba bantu b'i Korinto rero bari abanyamahanga. Rero amaze kuhashika abwirwa n'umwami Yesu, amwiyerekera mu nzozi, amutera intege, amubwira ko ari kumwe nawe, amubwira ngo
yamwerekeye ari nk'umuntu uzamubwira ngo ntutinye ariko uvuge woye gucereza. Imana nishimwe cyane ngo ntutinye ariko woye gucereza. Bene data, turifise igikorwa muri nosi kidasanzwe. Abantu twamaze kumenya umwami Yesu Kristo, twamaze kumwakira akatubera umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, turafise igikorwa kidasanzwe. Dufise igikorwa cyo kubwira abandi ibya Yesu, dufise igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Ntiwikengere ngo nturi umupasitori, nturi mwarimu, nturi ikintu runaka. Ivyo n'amatitire abantu bashizeho, ariko twari dukwiye umwe wese kuvuga ubutumwa bwiza, gushinga intahe ivyo Yesu Kristo yagukoreye. Pawulo abwirwa ngo ntucereze, urushirizeho kuvuga ubabwire. Haleluya. Rero ngaha tubona Pawulo ahabwa kuvuga ubutumwa bwiza. Pawulo ahabwa kuvuga ijambo ry'Imana, abuzwa gucereza, ahubwo wavuge cyane ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Pawulo amaze kubwirwa, hanyuma byumvikana ko yaciye ashira amanga, atangura kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza by'ukuri. Abwirwa ngo kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu azogutera ngo akugirire nabi, kuko mfise abantu benshi muri iki gisagara. Haleluya. Pawulo abwirwa ngo nta muntu n'umwe azogutera ngo akugirire nabi, ngo kuko ndi kumwe nawe, ngo kandi ngo mfise abantu benshi muri kino gisagara. Bene data, aho nyene uri hari abantu benshi bakeneye kumva ivya Yesu Kristo. Rero iri jambo rivuga ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, ngo kuko mfise abantu benshi muri iki gisagara. Ni ukuvuga hari abantu benshi bakeneye kumva ivya Yesu Kristo, haba mu kibano, haba aho mu kazi, aho ukorera, haba aho ubaye. Hari abantu benshi bakeneye kumva ivya Yesu. Hari abantu benshi Yesu Kristo yitegereje, abona ko bafise inzara n'inyota yo kumenya ivyiwe. Rero twe natwe dufise igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza, dufise igikorwa cyo kumwamamaza. Haleluya. Mwene data, ngo ntucereze. Wewe wamaze kumenya Yesu Kristo, wewe wamaze kumenya Yesu icyo yakoze mu buzima bwawe, wewe wamaze kugirirwa neza na Yesu Kristo, wewe wamaze gutabagwa nawe, wewe wamaze gukizwa ivyaha nawe, wewe wamaze guhezerwa nawe, ubwirwa ngo ntucereze, ariko urushirizeho kuvuga cyane ivya Yesu Kristo. Imana yacu nishimwe. N'iri jambo nakuzana no munsi rivuga ngo ntutinye, Yesu Kristo ari kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Rero Pawulo abwirwa ngo ntucereze, ariko urushirizeho kuvuga cyane, kuko muri iki gisagara ndahafise abantu benshi. Imana nidufashe cyane. Umukozi w'Imana yitwa Eliya, igihe yaramaze guhunga witwa Yezebeli, Imana yamusanze yahungi, imubaza ngo Eliya ukora iki ngaha? Eliya nawe acavuga ngo nagize ishaka ryinshi gukorera, none bagomba kunyica, narahunze. Imana imubwira ngo muri iki gihugu, Eliya acavuga ngo ni jewe nsigaye jenyene, ariko Imana ikimubwira ngo ntutinye, genda, kuko muri iki gihugu ndahafise abantu 7,000 batigeze bafukamira Bayali. Imana nishimwe cyane. Birashoboka bikagaragara yuko aho hantu mu kibano cyangwa uhaye ukamenga ntibakwemera, ukamenga ivya Yesu ntibavyemera, ariko Yesu Kristo akubwiye ngo ndi kumwe nawe, ahubwo vuga, kuko hari benshi bari ngaho nyene bakeneye kumva ivyiwe. Wewe urashobora kuba utababonesha amaso, ariko Yesu Kristo wewe warababona kandi arabakunda. Imana idufashe, Imana kandi dushoboze kuvuga ubutumwa bwiza, kuko Yesu Kristo ari kumwe natwe, kandi hariho benshi akeneye ko bamenya ivyiwe. Imana nishimwe. Rero ndagusengera mwene data, Imana igushoboze. Wewe wamaze kwakira umwami Yesu, Imana igushoboze, kuko Yesu Kristo ari kumwe natwe. Wewe bumbara akanwa gusa, ushima Imana, uvuga ivy'Imana yagukoreye, ushingira nawe umwami Yesu Kristo. Hari abantu benshi Yesu Kristo akeneye kwiyereka, kandi biciye muri wewe. Hari abantu benshi bari ngaho iruhande yawe bagukikuje, bakeneye kumenya ivya Yesu. Yesu Kristo yamubwiye ngo ntawe uzogutera wagira icyo akubwira, kuko ndi kumwe nawe.
haleluya. Kuko hari abantu benshi bakeneye kumva ivyanje, hari abantu benshi bakeneye kumenya ivya Yesu. Rero ni wewe nyene, nta wundi kubivuga, ni wewe nyene ukubivuga. Vuga ivya Yesu, vuga ingene Yesu yakukijije, vuga ingene Yesu yagutabaye, vuga ingene Yesu yaguhezagiye, uvugira neza kwiwe. Hariho benshi bazomwizera biciye muri wewe. Imana iguhezagire kandi gushoboze. Amen, amen.